kuri Afrika bitumana n'ubu ikenye Ego. ni religion, imyizerere. Imyizerere ya Afrika ni kimwe mu bintu vyabaye bibi cyane kwiterambere canke kwiterambere rya Afrika. Gute imyizerere uko abazungu baje kwigisha ibintu bijanye no gutahura Imana bwa mbere bageze muri Afrika, abirabura bari bafise imana zabo basenga. Na mu Burundi hariho imana twasenga duciye kwitwa kiranga, kandi yari imana twari tuyizi ko ari imana rugira byose, ko ari imana irema, ko ari imana itanga abana, twari tuyizi nk'imana nziza cyane. Kiranga nawe yafatwa novuga nk'ubu novuga nk'akarero nk'ujya kwa pasiteri, kuko kiranga niwe umuntu yatura ibibazo hanyuma kiranga gaheza akabishikana ku mana. Ariko abazungu bashitse bo baje bazanye iyindi mana, kandi nabo nyene ntiyari imana y'iwabo, yari imana y'ubwoko bwabo bita abayahudi. Abayahudi canke abayuda. Iyo mana rero bamaze kuyituzanira muri Afrika, baciye basaba yuko abanyafrika bovapfanura na zirya zindi mana zabo. Muri ico gihe rero barakoresha n'inkoni, barakoresheje inguvu kugira ngo barekane n'ivyo bintu, kugira ngo bashire mu ngiro ivyabo. Rero ugiye kuraba iyo mana twavuga yitwa ko ari y'abazungu, uno munsi muri Afrika niyo isengwa n'abantu benshi. Ariko ugiye kuraba fata jewe nk'igice ndimwo, wewe urumuki jewe uri umuyisilamu canke uri umukristo? Ndi umukristo. Okay, nanje ndi umukristo. Ugiye kuraba rero nka twebwe mu bakristo, ivy'iyo mana tubihurizako, umwe wese usanga bitahura uku, undi akabitahura uku, undi akabitahura kuriya, undi akabitahura kuriya. Wowe bitahura gute? Je ndabitahura gute? Nivyo rero nja kukubwira. Bo canke kugira ndakubwira uko je ndabitahura, wewe imana uyitiki? Imana kuri wewe ni iki? Ariko je nakubajije. Oya nawe mbwira, je ndakubwira uko ndavyumva. Imana ntigira vyose. Rugira vyose. Nta kindi ushobora vyose, nico kimwe. Kibirengeye ikindi. Cyo niko ndavyumva. Wewe niko vyumva. Uremera ko ari umuremyi wa vyose?